uherutse waremeje ko mu 1972 mu Burundi habaye ihunyabwoko yakorewe abahutu vyimeze ufata ku igapota abantu ntibakwiye gutinya kuko se abatutsi bose bisha abantu ihunyabwoko ntiryakozwe n'ubwoko bw'abatutsi ryakozwe n'akagwi kabicanyi kari ku butegetsi ugace bavyita yuko ukuhemukira bene wanyu ndabahemukira gute ibi bakoze naho bari bene wacu ni bene wacu kubera bitwa abatutsi yego hari control confidentiality dufitanye akagwi kagiye kwica umwami wa gatanu Charles Nizeye nibo babandanije bica n'abahutu 72 muri iryo nyabwoko nibo bateguye babanije kandi bagenda bicara ndadaye bica n'abantu bose b'abahutu batowe gushika kuri ba mustane n'abakuru b'imitumba uravyumva iryo nyabwoko ntumva ko byari kibandanya imyaka nk'iyo yose none sivyo yego uravye n'ubwicanyi bwabaye muri 1993 jewe noneho ntibandangize muga ndabivuge ni ryaho nyabwoko ryatangurindwe na kabiri byari kibandanya kuko ntiyabaye kudeta isanzwe kudeta n'ubundi bari barazikoze Micombero yarakubise barishe umwami araja ku butegetsi mu nyuma bagaza aramusubira kubita kudeta uyo yakubita kudeta bagaza mugabo kubera bari basangiye ibanga ryo kuvukana bava mu muryango umwe ntibawigeze yica uwundi ku minsi 17 z'ukwezi kwa gatanu 1997 ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko bwakuweho Perezida Kabila abari gushaho afata James Kabarebe ishano bibariraguye afata James Kabarebe wayogoje akarere amugira gute amugira chef d'état major basahura Arsenal nubuga ububiko bw'intwaro z'igihugu Chako basahura Trésor public amabanke yose yo mu gihugu inzara bafite bakuye mu nkambi ntibazohaga nubwo bazogira gute ukuzimu FPR ifite kwinzara yo kurya Kongo izobarya namwe bamare nta kintu na kimwe izobamarira umumesha makuru Scovia Mutesi mu gihugu cy'u Rwanda nawe ari mu bantu batabona neza umuco waya masezerano yabereye ido ariko ntashake kuvuga ukuri aho kuri mbega bamwe mu banyarwanda batanga gucika intege ku bijanye n'iyi ntambara ivugwa muri Kongo na M23 wa Rwanda mu gihe Scovia ari mu bantu bayivuze ko cyane ashika no ku kibuga no musi bariko baracika intege buri birumvikana kuko musanzwe ujya mufaso ntuze Scovia genda namukunda hari kuko ugiye kuraba uretse ibyo atari kuriwe kubaza kuko birahari uravyumva nawe naho abaza kandi akabaza neza hari ibyo atari kuriwe kubaza nivyo ari kuravuga rero intambara igishushe bayigiriye propaganda iteye ubwoba sivyo berekana yuko mukanye sase bafasha kandi byari byo ngasanga baravuga ati warimenyereye ibintu bihagarika cyangwa ugasanga wanashaka kuhabana nababwiye bati ceceka manza mugeza kuko ugiye kuraba nuwo bahora bakorana ibiganiro yarapfuye umuvugizi bavuga ngo wungirije wungirije icegera yego yitwa ntuze ale mukuru ari none ahubwo hari ikibazo mbaza none ubwo hari naho uri muvugizi ruviza Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomenizera ko meze neza murose mwiriwe canke muramutse bivanye na murere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda wikaze. Always uri kwadukurana uri mu Burundi mu Rwanda ndetse na Kenya muri Kongo Iburaya ndetse mu guvya bara ndavuga mu Arabia Saudite abari Dubai Canada ndetse na Los Angeles hatandukanye ndabaha ikaze uyu ni umunsi udasanzwe kuri mushashwe shine yacu ndagusaba kugira subscribe ndakomeza kwaka umuryango munini uyu munsi ni umunsi udasanzwe kandi aho tugira amayoga umutumire adasanzwe umusanzwe musanzwe mukundani ambassadeur Apotre Isidore Bayahaga atujaga kuki nisije nziza za kuyaga ko abarundi n'abandi bose bari mu mahanga hagiye hatandukanye mwumvirize kugira ngo ushobore kwagurana ibi byumviro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ikaze murakoze umeze neza turashoboye kandi kubakira kuri African TV hari abarundi benshi abantu bumva ikirundi basanzwe babakunda cyane yego bandi bahumugisha benshi bakumbuye kumva ijambo ryawe aho bavuga ati abana bazovuka muri ukwezi k'umunani ati bazobite bambaye ahaga urakoze bazontumira nzobe kwibatisa umuryango yego hari umuntu abonye yanyandikiye message ndetse no muri commentaire ambwira ati nukuri
ku bintu Mbayahaga amaze igihe ariko arakora abana bose bazovuga mu kwezi ugiye gutangura ko 8 bose bazobite Mbayahaga uvyakira gute iyo abantu batangiye gufata nk'icitegerezo ga poto bo n'ubuntu bw'Imana nta bintu no babona byakira gute burya mu bisanzwe abantu bose banyegeza ukuri bakuzi ni byiza yuko abantu rero baserura icyo bazi bafise ku mutima kandi kuba icitegero canke kugira ngo ubere umuco uha muco abandi nacyo twahamagariwe Bibiliya tubwira ngo turi umunyu w'isi turi umuco w'isi rero ni byiza yuko umuntu wese abishoboye kandi ndazi ko benshi ibyo mvuga bijya mvuga sindabizi jenyene sindabishoboye kubivuga jenyene mugabo gusa icyo kintu gituma abandi badazuba ngo bavuge nico nibaza ko kitaba ari ciza kuko abantu barakunda kuba abantu ntirumve ko kandi iyo ntirumve ko yabo ikononera amageneration canke urungano rw'abantu benshi bukize kubera ko kuri basize bavuze rero nibaza yuko jewe ndabashimira cyane kandi nkahamagara abantu bose kuvuga ukuri no gukunda igihugu cyabo nta kindi uri umwe mu bakozi b'Imana mu karere bahisemo kuvuga ukuri mu gihe abandi bakozi b'Imana binyegeza mu kinyoma bakabaho binyegeza rimwe ariko uri mu bakozi b'Imana batinyutse baravuga ukuri imbere yuko Imana impa umurimo wo kuyikorera mu buvuga butumwa yabanje ko mu gihugu igihugu ni cyaje bwa mbere kandi igihugu ni ingabire y'Imana kandi Bibiliya yavuze ingene itusaba gukorera igihugu kucyubaka kuko ni societe rero nibaza yuko gukorera igihugu ntaho bitandukaniye n'umurimo w'Imana burya simba nimutse mba ni muri wa murimo nyene kuko Bibiliya yavuga muri Matayo 5 uhahiriwe abaremesha amahoro hahiriwe abaranguranya hane bakavuga ngo twebwe ntushobora kuja ku ruhande atari ugukuri kuko twebwe dushigikiye ukuri ni byiza yuko rero umukozi w'Imana wese ahari atokwinyegeza muri ca gihete no kuvuga ngo Yesu ashimwe gusa ngo yibaze ngo iby'igihugu ntibimuraba igihugu kiza ubwa mbere imbere yo kwishengero ribaho rero imbere yo kuba umukozi w'Imana ukwiye kuba n'ukorera igihugu cyawe kandi ukagikunda udakunze igihugu uri umukozi w'Imana ntiwombwire ko uzogera mu ijuru nimba abantu bashobora gupfa cyangwa icyago kikabasugereza bihakuranira kubabwira ukuri cyangwa kugira ati nobwira icyo nkoza kugira ngo iki cyago ntiri abo gitwara ugahora uri gukoresha shitani yes ibintu bikomeye cyane no munsi ndashaka tuze kugaruka cyane kuri bimwe mu byavuzwe mu Burundi uherutse waremeje ko mu 1972 mu Burundi habaye ihunyabwoko yakorewe abahutu vyemeze ufatira ku gaporo ndavyemeza yuko byabaye kandi byabereye munsi y'izuba harabona ubwa mbere ho kugira umuntu yemeze ihunyabwoko daboro hapfa abantu benshi kandi b'ubwoko bumwe kandi bagapfa byateguwe kandi bagapfa ari uko bishizwe mu ngiro n'ababiteguye ihunyabwoko ugiye gusoma amategeko canke ibyoni ifatirako kugira yemeze ko ahantu hakozwe ihunyabwoko ry'abantu kanaka ubwa mbere nuko iryo hunyabwoko riba ryateguwe na leta urabyumva hanyuma rigashirwa mu ngiro na leta rigaca ryongera rigakogwa n'abakozi ba leta mu Burundi hose ko byagenze ntibyigeze bigaruka ko ushaka no munsi canke ngo bavyemeze ntibari kuvyemeza kuko ntawe ari kubisaba kandi mu bisanzwe barikoze aribo baci bagumana ubutegetsi imyaka 40 yose irahera abantu atawe bivuga ahubwo n'abiciwe bafise ubwoba yuko ribandanya ahubwo kuko bagendera mu bwoba bwo kuvuga yuko hari n'abantu babuze ntibitwa abana b'abamenja bakabona yuko umenga biragoye kuvuga mugabo rero kuba ryarabaye kandi kuba ryarateguwe reka ndakubwira noneho abantu babyumve neza akagwi k'abantu bishe umwami Ntare wa gatanu nibo bagize n'ihunyabwoko ryo 1972 nibo bishe na Ndadaye 1993 kiriya gihe barabariye tena baja kwica Ndadaye baramaze kuba koroneli ariko ni babandi nyine none byo kubireka abantu batinya kubivuga ugasanga abantu barabihora ndetse bamwe bakanabyitirirwa batazi n'ingene byagenze kubirika abantu babitinya tamakuru bafise ni kubera abo bantu biremeye igitinyiro
baraheza basuka abantu ibyo bakoze bibi byose bakagomba yuko tuvyishura twese tunavyitirirwa twese no bishoboka igihonyabwoko ryarabaye gikorwa ku ntwaro ya Micombero byarateguwe mu higaniro giheruka narumvishije na sinubije reka bivuga abantu baje kwicwa basomwa amazina ku ntonde maliste yakozwe none maliste yakorewe he yakozwe nande si leta yabikoze yari ihari icya kabiri none abaje gusoma maliste bari bande bari abakozi ba leta uzi ugende waza ahantu hose hapfuye abahutu benshi muri iryo honyabwoko w'inura kabiri ryari rihagarariwe n'abantu bari abacamanza abandi bari abadegite b'amashuri abandi bari abantu b'abakozi ba leta aba inspecteur b'indimo n'ibintu bose babikora none rimaze kugenda gutyo yitwa ngo n'ubwicanyi busanzwe oya niho nyabwoko ubanze kurenga hanyuma icya kabiri ntushobora kuvuga yuko ngo babeshe ngo bahutu ngo bari batanguye amajyana kwataho tubona urabyumva hanyuma icya kabiri kiriya gihe yuko amatelefone mu mabiro wari ubizi atana yari ahari hari nimba ari bitelegrame ntumbaze ibyo byose byaba mu biro kwa shefu ni ukuvuga ibyo biro byaba biri umuntu umwe niwe atanga amategeko hama wombwira ingene umuhutu w'umudandaza wo mu Rumonge apfira rimwe n'umuhutu w'umudandaza cyangwa umunyagihugu w'ibwambara we gute canke igihonyabwoko ubwo butegetsi bagomba gukuraho bavyumvikanye bakoresha uburyo buhe hari vyabaho ni ukuvuga harabaye integuro nibavyemere iyo nteguro irashirwa mu ngiro kandi ishirwa mu ngiro ihagarariwe n'abakozi ba leta iyo bimaze kwitwa uko rero nuko muri nasiyo ziringira bitararonka abantu babihagararira neza ngo mwana yabonye rafuwa pasumenga umukuru wa Severe yaragiyeyo na ambasaderi hariya ni ukuvuga ibyo bimenyetso byose bihari automatikement hatuza guca abaprokamye ko habaye honyabwoko ego none apotre uremeza ko bari kure n'abatutsi none ari uko bimeze ntiwumva ko abatutsi bavuga ko kubivuga uba uhemukiye na bene wanyu no kuba uhemukiye bene wanyu ari byo narijya uhemukiye abatutsi bene wanyu gute koko uvuga yuko ari contrat de confidentialité dufitane eske nibo bariko none byakozwe n'abandi icya kabiri abantu ntibakwiye gutinya kuko se abatutsi bose bisha abantu igihonyabwoko ntiryakozwe n'ubwoko bw'abatutsi ryakozwe n'akagwi k'abicanyi kari ku butegetsi evure bari abatutsi sibyo abatutsi bonyine ugiye kuraba bari imigwi ibiri ubwa mbere hari abatutsi b'abanyaruguru muzo musoma ibitabo by'ikirundi no muri kaminuza biriya sibyo hakaba n'ubundi mugwi w'abatutsi b'abahima muri abo bahima bonyene bavize imiryango 19 ubwira yose yarakozeho nyabwoko ugiye kuraba akozeho nyabwoko c'est une famille imwe sonde kuze bava mu ntara imwe babyoruganije barabikora kubera babonye yuko byo bagwa ku gatwe babyitirirwa ubwoko bw'abatutsi nta mututsi n'umwe yishe mu izina ry'ubundi nta manda y'abatutsi yabayeho ngo babahe bategera mu twicira abahutu ni ukuvuga izo nkora barazakoze ibyo bintu nibi byemange bonyene byose nshobora kwemera nk'umututsi ko nzoja kwikiraka cyo kuvuga ngo ni babandi bakoreho nyabwoko ry'abahutu no byose ndimo bene wacu ntibarimo iyo miryango yose y'abatutsi yarimo izo ntara zose z'abatutsi zarimo noneho ndavyerure ndabivuga ntibikunda bishe ku gatwe kabo babiteguye ku gatwe kabo babishize mu ngiro gatwe kabo nibavyemange kuko twese ntitwarimo harimo inzira karengane abari ku butegetsi barazwe iyo bava harazwe agiye kuraba babiteguye ugira bava muri komine zirenga zibisha zitatu mugabo wasanga izo komine zibisha zitatu zo zatwara igihugu cyose wasanga buramatari wo mu Kirundo buramatari w'Imuyinga komiseri w'Imuyinga komanda w'ikambi procureur ugasanga ushika no ku munyezama ararira ku province canke ku biro bikanaka bose bava muri komine imwe y'igihugu cyose none wocu uvuga ngo sibo none abo rero nibamenye yuko ibyo twebwe tudashobora kwemera yuko bitwitirirwa nk'abatutsi kandi tutarimo yeske kuri iyo ntwaro yabo abatutsi bose bamerewe neza nta batutsi bapfunzwe nta batutsi bishwe nta batutsi bagaburiwe ingora n'abatawe mu matanganika neza none ibyo wowe uca kuvuga ngo hageze ko ihonyabwoko rivugwa ngo twese duce tujamwe Jese ndimo izindimwo abarundi benshi bumvise bivuga urumva hageze gutwara igihugu hageze kugabura ibyiza by'igihugu n'ubutunzi bw'igihugu
ni bonyene yego mugahageze ko imanga amabi yose yakozwe nabo duce tujamwo twese la question cyose bikunda yego no rero nta batutsi boca bagira ubwoba ngo bavuge ngo hojya bwoko ngo nibo barikoze ngo rizokwagira barikoze kandi irevre bari mu bwoko bw'abatutsi akabasa abatutsi bose niko biri kibacho bagomba guhenda abantu kugira ngo bace batinya abandi babana batinya imfubyo z'indwi na kabiri batinya basigwa b'abahutu bapfuye nkuko umenga twese turi mu babiciye ababo sivyo nivyo vyateye ubwoba barundi benshi bavuze ati apotre ko ariko yemezeho nyabwo rya 72 ubwo twese bisho bitwagira ugace bavyita yuko ukuhemukira bene wanyu ndabahemukira gute ibi bakoze naho bari bene wacu ni bene wacu ko yabiko batutse yego hari control confidentiality dufitani ico gihe nariho oya data yaragiye muri ivyo bintu ugiye kuraba senate babirondera ko amatongo n'amazu y'abantu bishemwe abahutu bakigarurira bakabangaza bakajana Tanzania n'isi yose bashwiragiriyemwo iwacu urabona senate biturondera nare kubera iki ucuvuga ngo twese biraturaba birara wewe wewe wabikoze yego bica bindaba ko ndumututsi tutajanye tutanabigiye n'inama yego oya abo ni babandi bacu bagomba kwerekana yuko mu gihugu umenga hariho amacakubiri y'amoko y'abahutu n'abatutsi ico kintu wumva cyotuma abatutsi bose baba muri insécurité sibyo ndibaza ko n'abategetsi barongoye igihugu barabizi sabatutsi bose bakozeho nyabwoko sabatutsi bose basaba abahutu reka ndakubwira muri iryo nyabwoko abahutu bagiriwe harimo imiryango y'abatutsi zira yuko yaburiye abahutu canke yabanyegeje bamwe baranicwa ushima nakagwe kabicanye n'abatutsi batari bashigikiye umugambi wabo kandi bari mu butegetsi barabishe kugira ngo ashe ku mugambi wabo ndaguha karorero umushikiranganje akabugubugu ntibamwiciye ingozi bamwishe kubiri nawe ntiyari umututsi none nuko atarashikiye igihonyabwoko ryabo bagombye kurondera uwo bazovuga ngo abahutu ngo bari batanguye kugomba kwica abantu umusirikare bishe ko reka batishe iwabo bakica umuriyetena w'intwaro yitwa Kinyombe sobe barasiye hajya bita kuri soldat yenkone sibyo ubwo yarashwe n'abahutu oya mbe cyahe kubera iki jya monima batayitirira Kinyombe bavuze ngo ni soldat yenkone ni yenkone kubera atabyi wabo canke atari muri uwo mugambi wabo soldat yenkone gute kandi ikiziga caka imyomvye barakibonye hajya none yabaye soldat yenkone gute Ngite na Kinyombe umunyamwaro wo muri commune Kayoko ku musozi wa Kibogoye noneho si yenkone turamuzi rero muri ico gihe nishuri ikibazo cyawe nta mututsi akwiye kwiyenkiyeta ngo avuye ngo ivyo bintu bavuga ngo twe twakoze si twese ababikoze barazwe n'ubutegetsi bari buhari abari baburimwo barazwe abegizekisa amategeko barazwe none jewe na wewe n'uyundi tubigiyemo gute ahubwo abo nyene baca borokesera babwira abantu urumva murya muntu mureka dukwegera ngo nukuraba ngo reka hemukira abato ntuze n'abatutsi b'i Rwanda bakavuga ngo twabahemukira nabo bari babirimo ujenera muri ubwoko bw'umwe nabo bari babirimo ico kigari nico ntakunda iyo transport ankome yuko uvuga yuko twese twari muri ivyo bintu nta question sivyo urabyumva yego rero nibaza yuko ubwoba bwohera ntihagire umututsi yenketa bavuye ngo urumva ngo ibyacu biramenyekanye ngo turamerewe nabi nakubwiye akagwe kagiye kwica umwami wa gatanu Charles Nizeye nibo babandanije bica n'abahutu 72 muri iryo nyabwoko nibo bateguye babanije kandi bagenda bicara ndadayi bica n'abantu bose b'abahutu batowe gushika kuri ba mustane n'abakuru b'imitumba urabyumva iryo nyabwoko ntumva kujyana ikibandanye byari kibandanye imyaka nk'iyo yose none cembe ahago usanga he murabo yes uri kuvuga ukuri kudasanzwe mu Burundi muragira space yabo yego tujemo tugire deba yego umbwira ingene iryo nyabwoko abatutsi bose bakwemera ko barikoze kandi tuza barikoze abariho ngikunda yego nimba ritabaye uwo mbwira gute ingene ibihumbi amajana na mirongo by'abahutu bipfira rimwe bigenda bisomwa ku mpapuro
bo mu ntara zitandukanye bo mu ntara zitandukanye mwashomoresha ngo bari bafise imigambi ngo yuko ugomba gutembagaza ubutegetsi hagapfamwo n'abana mu myaka y'amashuri y'intango umunyeshuri wo mu mashuri y'intango yagiye mu nama yo gutegura kudeta gute umudandaza yirangurira ibyo adandaza ku ikinga uwo yagiyemo gutatiza n'amashuri ibyo ubutegetsi bimuraba kwiki ugasanga abantu b'abafundi b'indimo hariho lisite byarateguwe kandi byarakozwe ababikoze rero nibo bakwiye kwitandukanya n'abandi icyaha ikabagira bonyene muga nticyagira ubwoko bw'abatutsi n'ubwo ari abatutsi ikinyoma bakomeje kunyegeza ku gihe cyose gushika uno munsi urizera yuko umwanya n'umwanya oni ishobora kwemeza yobuzwa n'iki kandi ibyemezo bihari ariko bikaba officiellement nko kunya twumva bemezeho nyabwo kujya kureba mu Rwanda ndetse n'ahandi hose hagiye hazovyemeza nyene none ntuzeye severe ntimaze gushikana y'ibirego ngo n'ambassadeur nerekana ivyemeza sivyo none wibaza yuko hega woni iratohoza nayo kandi burya nakubwira burya woni nayo nabari muri mwo barabize ko ryabaye gusa haba habuze ba bantu bagira bya binti bitwa amarobingi kuko ababikoze nabo le criminel nabo ntugire n'abantu boroshe bakomeye cyane nabo barakomeye baragira de robingi bakavuga ati ico kintu uko cabaye muraba mu gihishe ntikije hejuru kitwagiye mugabo no musi nta nguvu twovuga ko bagifise zikomeye zuko bogira amarobingi gusumbya leta nubwo bavuga ngo ni leta ngo twagwa n'abahutu ngo bagomba kwiho sivyo n'abatutsi bazi ukuri barahari none bo ni naco catumye uno musi abantu benshi bavuga ati ugomba kudukwegera je ntawe nkwegera uzi ko yabikoze nakazi kiwe nta muntu yabikoze yabigiyemwo yoja kuvuga ngo urumva ukuri n'uguhore ngo konjana eske je kwica abahutu ukabamarira kabiri iciza byanzaniye niki hari cyari iterambere byampaye niriye hari hamwe umuntu arengana gusa abantu bagenza ate umungu wagwara yuze kandi warafwegeye none cyo nakubikiye nibanga kandi abizi sibyo rero ivyo bintu byo abantu bagomba kumenya ntagwaho wigeze ruba hagati y'abahutu n'abatutsi ahubwo Burundi bwagize icago cyo kurongorwa n'akabwe kabicanye yes ku ntwaro ya Micombero bicanye buvugwamo hega ibandi uno munsi bazobubatse ati hari uno munsi ashobora kuzoburyozwa nibaza yuko abageze amatohoza akomeye kuko nibaza yuko Severe yaragiye ku mitumba yose atohoza kujya bene gihugu baraza babishe baraza babiciye nibo vyabona nibaza yuko uko nabo bari barageze urutonde rwabo bica nabo nibaza yuko urutonde rw'ababikoze rujya rwarabonetse abatakiriho ega n'umuntu yapfuye baramucira urubanza barubizi baramukondana kandi yarahwereye yampaye karugamba baramukondana mugabo nubwo atobakondane ngo nyene ngo bamwagize ati yapfunzwe n'iki mugabo abantu bakamenya ukuri abantu bakamenya ukuri nubwo yapfuye kandi hari n'abantu baba bapfuye bitwa abashinga ntawe bazwi yuko umenga nibo bantu bahanuzwa jambo oro sont des vrais criminels bakoze ibyo byose muri ico gihe ukuri kugiye habona rero baravuga bati nubwo yapfuye rero cyane bagikoze ibyo birabohora abantu bahora nk'ababuze canke abahora bitirirwa ico cago kibi cyakozwe n'abandi bakumva ko babayakite bati twebwe turera vraiment ntiturimo none uvuga icaha cyakoze 2022 ko umwana azovuka no 2050 azoguma yumva ngo ari mu bakozeho nyabwoko kubera yuko mututsi ababikoze barazi nta mututsi yishe mu izina ry'uwundi kuva mu ntango za 72 gushika 93 n'imbere yaho gatonya habayeho ubwicanyi budasanzwe butsingiye ku moko ariko inyuma y'ico gihe cyose hogera no munsi biraboneka ko bitigeze bibaho canke byagabanutse urugezo umuntu wese ashobora kubibona bijanye n'amoko uno munsi nawe urabona ko bishobora kuzogaruka mu gihugu ubwa mbere hoho hari ibikomere hari ibikomere ku mutima by'abantu baba barabuze abantu babuze ababo abantu babaye ibimuga abantu batakaje ibyabo muri ico gihe ukuri kutabuzwe bagumana umutima mubi ico gisebe rero kitavuye ngo gikire
haragera igihe usanga kigize ingaruka mbi kwigisebe kidakize cyabora iyo kibaye infecte rero abantu bararemba ugasanga ni ngorane n'utahura nihakaniye ni byiza yuko rero abantu bamenye ukuri kuko ugiye kuraba nabivuze je ndabishimangira sivyo yego uravye n'ubwicanyi bwabaye muri 1993 jewe noneho ntibandangize muga ndabivuge ni ryaho nyabwoko ryatangurindwe na kabiri ryari kibandanye kuko ntiyabaye kudeta isanzwe kudeta n'ubundi bari barazikoze Micombero yarakubise barishe umwami araja ku butegetsi mu nyuma bagaza aramusubirira akubita kudeta uyu yakubita kudeta bagaza mugabo kubera bari basangiye ibanga ryo kuvukana bava mu muryango umwe ntiwawigeze yica uwundi warigeze ubona ntuze bagaza kubisa kudeta bagaza abakorana Micombero hari ico babaye Noreka buyo yakubise kudeta mu ntwaro abari muri guverinoma y'abagaza ico babaye none bazakora kubera ivyo kureka abantu batavyibaza mugabo bagaze kubera kutandadaye ubundi bamukuye gusa ahubwo baramwica ahubwo ntibamwica wenyene bishobora ndakubwiye n'ubundi byari byateguye nka bya bintu ubirabe birafitaniye isano ndadaye baramwishe baca bica abashikiranganje biwe bose cyose bacitse ku icuma kiruka gaho baca bica abadepite inama nshinga amateka yose zina muhutu wese yatowe eka ndetse n'abatutsi batowe muri Frodebo cyo gihe barabakinagiye ko barabishe ko babita ibihemu nabo urabyumva umuntu yagiye mu mugambwe Frodebo ari umututsi baramwica cyangwa bakamutera bakamumarginaliza akabigicibwa mu bantu sibyo nubwo ni ya ideology kibandanye ugacuraba inama nshinga amateka yose bakikerera bagaterera abantu ngaho bagafata inama nkenguza amateka bakica bagaca bagenda bakama administration abadeje badelegiteri babura amatari b'intara abastanteri b'amakomine ugacuraba n'abari abadelegiteri b'amashuri ni abandi babahutu bize c'est-à-dire baraselection barabatore bati mwica abantu bameze kunuku no baherako sibyo ugiye kuraba ico gihe abo bantu nibo baregetwara igihugu cyose kuva mu kabindi nyene amakambi y'igisoda kwari gwabo parakezari za ntuzeye aba municipal abakomiseri b'amakori mu komine abastani barimo n'umujera gatatu je nari muto niga mu mwaka w'indwi simugana nashoboye kurokoka kameme ku muyebe izo ubwo bwicani bwaciye butera abantu bagaheza bakagwana bakicana hagati yabo je naze maze gushika iwacu hari abahutu benshi bapfuye abahutu bapfuye bishwe n'abantu nta batutsi babishe bavuye ngo n'abasivile babishe bishwe n'abasirikare bakabasanga mu mihani wabo aho ndiko ndavuga barahazi habita mu Gatovu n'ahandi hari abantu bapfuye bishwe n'abasirikare bateza kubatabara baraza bazana inkobo basanga mu mihani wabo barabarasa muri abasirikare babarashe hari uvuka iwacu yari arimo n'umwe none kurika abantu batemera ngo duhangane tuvuga ukuri Yesu nzokwemera kwambara icinta c'icaha ntakoze ntawe warahatswe wapi ntaje narahatswe kandi bari bampweteye yego uravyumva no muri ico gihe rero nibaza yuko abantu bakwiye kwemera tuvuga ukuri hanyuma uburundi butera imbere wabaje ikibazo ciza ati kubera iki mbega inyuma yaho nubwo ho bari byabaye bitakirikwa kwa kundi sivyo uno musi ugiye kuraba si vyinshi bihari umuntu arashobora kuvuga ati naka yamwishe mugasanga wanashaka wamwishe no basanga y'ubwoko ni ibintu bisanzwe ni ukuvuga yuko leta iravuga ati ivyabaye ni vyinshi byarabaye igihugu carakomerekeye twarageze ingorane ntitwoguma muri ivyo reka tuvugane ukuri nitwamara kuvugana ukuri abantu ivyo ibikomere byabo bigakira tuje muri etape yo kugiranira imbabazi nitwagiranira imbabazi twubaka Burundi turi kumwe twese c'est ça niyo devise ya president yishimiye no barongoranye igihugu vuga ati no titwoguma muri bya bindi ifoko twigisha abantu kuvugana ukuri kurekuriranira sivyo no kubaka Burundi twese turi kumwe none we wumva
rero abantu bemere bavuga ukuri yego yes mu karere ka Afrika y'ubuseruko Eh. havugwamo amahonyabwoko benshi ndetse bamwe bamwe bakagirizanya n'abandi abarundi bagirizwa ihonyabwoko ry'abanyamurenge muri Kongo nkuko tubibona mu nyandiko zitandukanye za Gakondo Mahoro Peace Association ndetse za MDP twiganeho n'izindi zese zigiye zitandukanye wowe ukabihakana ndabihakana kuko ubwa mbere ho abakongomani bo bazi umuntu ariko arabicira baraza umwase wabo ugiye ugasoma donc ikirego caramaze gushika muri Conseil des Nations Unies ya droit de l'homme sivyo yego leta ko baritwaye yaravuze yuko u Rwanda kuva muri 1996 bagezeho nyabwoko y'abakongomani kugeza aho bavuga ibitigiri bavuga bati u Rwanda rwagirizwa ubwicanyi bw'abakongomani barenga 10,000,000 ni hafi population y'u Rwanda cyangwa y'u Burundi bagaca bagezwa 7,000,000 z'abakongomani bahunze igihugu kubera u Rwanda none ayo mahonyabwoko yose aje gute kwagirizwa Burundi no munsi bishoboka bajya babivuga rero uri kuravuga ba Gakondo igabuyemo kabiri n'abanyamurenge ubwabo nyene hari abemeye kuvuga ukuri n'abemeye kuba baje mu Rwanda babagira ibikoresho kugira ngo vya bibi byose gwakora ruronda rwegeka ko barondeye témoignage kubafu abafotemwe kandi babaye peye bonyene hagati y'abanyamurenge bonyene Jesse numva ingene uno musi bovuga ngo leta y'u Burundi iri kibagireho nyabwoko ibitse abanyamurenge ngaha barenga 30,000 kandi baheruka gusohora ikete neza ko baribonye bahana kakamo twatera sivyo twatera akabura tuzi miti warite yaha kubera ikidasokoroka ngo ivuge warabonye ikete banditse baravuze bati nukuri tugomba kubeshuza bene wacu ibyo riko baravuga yuko mu Burundi atamutekano dufise hariho nyabwoko ryacu rihari baravuga ati dufise amahoro dufise umutekano dufise uburenganzira bungana n'ubwo abana b'abarundi abana b'abarundi babiga ku buntu abana b'abanyamurenge biga ku buntu nta droit nimwe badafise kiretse yuko idroit y'ubwene gihugu gusa kuko nabwo tibaje basaba ubwene gihugu baje basaba ubuhungiro uravyumva muri ico gihe rero abo bose ibyo bihommirongo baca bitwa ngo nakagara ngo nabantu ngo batari bo bobo bibifobagane ngo nibo bivuga ukuri sivyo yego hama ica kabiri leta y'Uburundi munsi ni leta uravye ingene yubatse honyene ubone yuko yitandukanije n'ikintu citwa ibintu by'ubwicanyi collective bushingiye ku moko uravyumva ugiye kuraba abasirikare bari muri Kongo mu Burundi bariyo ingene bagiye turabizi bagiye kuri invitation babisabwe na leta ya Kongo bavuga ati hariho umwazi w'u Rwanda ariko atumara ko abantu mwebwe aho muherereye ni murayo mudufashe mu muteshe hanyuma ikindi cy'abantu batazi ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo umukomanda wazo mukuru n'umututsi sumuhutu n'umututsi sivyo none n'umututsi yagiye kugira ihonyabwoko ry'abandi batutsi by'umuryango wa ivyo birashoboka none ntibikunda hama ica kabiri ingabo z'u Burundi zirazwi neza ingene zimeze zirazi ingene zikora amakungu naho zigereka ko inkoni ishushe gute ntibokwemerera barazibonye muri Somalia barazibonye Darfur barazibonye muri Haiti barazibonye muri Centrafrique bazi ko ari armée iri professionnelle hama iki naco ni armée igenda igira pacification y'amahoro sivyo kuva bashitseyo abasirikare b'Uburundi nta muntu umwe bararasa kiso basubije barashe gusa kandi uko batabona abanzi babo bari mugabe ntavyo bakora kubo bo bavuga bati ifoko tubana amahoro abasi babo babarashe muri abanyamurenge ndabigarukeko ni bande bariko baragaburira kuno munsi bariko bakoma induru genocide yatanguye nuko bazibirira amayira kugira ngo ntibaronke n'ivyo baryo izo nzira zaziwe n'abarundi tizaziwe n'abanyarwanda none tizaziwe na M23 tizaziwe niyo MDP twigwaneho ko birirwa barihaya ngo bavuye igoma ngo bakoroka nkiragarira gushikaho hiyo ata muntu abatangiriye none byarabananiye kurondera inzira data wanje
yo gutabara bene wabo babashira umunyu babashira isukari babashira akarengeti babashira umuceri n'ibiharage komasa Sematama ko yaduga n'ingabo z'abanyarwanda bikoreye imifuko y'imiceri n'ibiharage bagiye kurira ubwabo ko badakamatira bene wabo cyangwa bagombye kuvuga yuko baradekaraye yuko ku rubuga rw'intambara batsinze ntavyo bagishoboye mu gihe ahandi bahaciye bashika hamaji wacu bikanka bakabatanguye kuboroga bavuga bati amakungu mu dutabare turishwe n'inzara twabuze inzira yaho duca none hazibiwe nande n'ibintu bibiri nukugomba gukoresha iyo nzara n'amaborogo y'abene gihugu b'abanyamurenge kugira ngo opinion internationale yumve ikigongwe yumve yuko hari ibintu biriko birakogwa byo guhungabanya agateka kazira muntu kwicisha abantu inzara n'ibindi bagire ngo byagirizwa Burundi ese bibaza yuko ibyo bavuga amasatelite y'abazungu ntarahejura iyo Amerika bandikira divize amasatelite ahejura abarusiya ntibazifise abafaransa n'ababirigi ntibazifise hejuru bavuga ibyo batazi itegura bateguye ihonyabwoko ry'abanyamurenge byateguwe kuva kera kuva igihe Rede Tabare direct va muri 98 igihe rese ritanguye Rwanda rwateye Kongo kuko kiriya gihe ntabagwanyi bari bafise muri Kongo bikongo n'abatutsi hambutse ntuze RDF sivyo mugabo bagera bavuga ati turambutse mugabo intambara ni muyigiri iyanyu yitirirwa abanyamurenge yitirirwa abatutsi Masisi n'ahandi cyo tuze kubafasha banyarugabo n'abarubegwa arayitwara beremera batwara ntuze RCD Goma no bayikuriye bitwa ngo nibo bayitwara mugabo igisirikare cyari cyo Rwanda kiriya gihe barasanye n'abantu bangana gute hapfuye abatutsi bangana iki hapfuye abanyamurenge bangana iki Masunza agaruka karasana nabo hari habaye suko yari abonye bagiye kumara bene wabo niyo ntiyarashe ku Rwanda bakagwana gushika uno munsi kugeza aho Masunzu leta yakonge ivuga ati basi cyo wiza wewe turabona ko uri muzarendo mwiza ntuzi ufashe igihugu ku Rwanda ico gihe cyose gushika muri za 2017 u Rwanda ntigwashigwa ruhejeje gutreninga abarundi bavuye hano muri ntuzeye muri 2015 bakabajana harimo abasore n'abapolisi bagaca baforoma abandi bajene barimwo bakabambika impuzu bati mission genda muri Kongo kuri ku rugohe rwa Kabira sivyo baragenda mission muja kwica abanyamurenge sivyo muja guturira ama village yabo muri Ho Plateau uravyumva baramaze abantu bamara ibitungo bamara amazu yabo Rede Tabara ninda munyamurenge uno munsi atavuga yuko Rede Tabara yabiciye ninde yovuga yuko itabatuririye amazu ninde yovuga yuko itatumye abanyamurenge benshi bahunga abandi bakabimuga abandi bakamererwa nabi bagatakana mu mashamba ya Kongo ninde munyamurenge atazi Rede Tabara ko yavuye mu Kadomo yavuye mu Rwanda sibyo ninde munyamurenge atabizi ibyo none munsi bagira bavuga yuko leta y'u Burundi yesuye uko iriki korana na Rede Tabara cyane yagiye gufasha no Rwanda kubamara ko ariko rufise umugambi zanzira ibihumbi twavuga uravyumva ibi bintu rero bariko baravuga nibahagarike yiyika ngo ni gakondo itwagwa n'umugabo araho ntuze nimba ari kazi nguvu ari muri Canada niyo yiryamiye n'abana biwe n'umuryango wiwe bo nta kibazo bafise bariko begeranya amafaranga babisha bari kuja gutabara iwabo mwumviza wabo banzarira bishe sivyo bariko bakorana n'abazari yasoberwa n'abanyarugabo n'abakanyiki n'abadereki basumba abantu b'abantu babaye amabranche y'u Rwanda ibikoresho by'u Rwanda ntibikunda ibyo ntibizoshoboka leta y'u Burundi ugiye kuraba ingene yubatse inzego zayo ntishobora gutegura ihonyabwoko uje bazokugwaniriza hamwe si ubwoko buzokugwanya igisoda cacu kiravanze 50 kuri 50 amoko yose Sena iravanze Assemblée iravanze igipolisi kiravanze administration ni none iryo honyabwoko ryateguriwe hamikini gikurikira kubereka abanyamurenge zo za mahoro za gakondo zivuga ko bagomba gutegura ihonyabwoko abarundi bagomba kubamara hanyuma ntibabwire bene wabo na community internationale bati ni mudufasha abanyamurenge bose bari mu Burundi baveyo kuko turageramiwe none ba bose babahebye
kubera iki batariko babwira bati nyakubahwa communauté internationale nyakubahwa mwangabo z'amakungu dutabarira abantu bacu bari mu Burundi mu bacira inzira bagende baveyo swati baje Rwanda urumva ko bamwe bavuga ngo n'abanyarwanda da canke mu bajane mu kindi gihugu kuko turabona yuko Burundi bugomba kubamara iryo nyabwoko koreke ryo bariteguwe babizi ntibahungisha abantu babo nawe ntibubabwire bakagenda tukaraba bo bemere ikindi gihugu bamwe kimeze neza nk'iki niki ntibo bemerere ntibo kwemera kuja mu Rwanda ndakurahiye bagomba bavuge je bati banyamurenge mwese muri ngaha kiyagira ico muba ngo bizokwitirwa Burundi ni urumva ko bamwe ni wanyu bavuga yuko Rwanda ariko gwiza ariko bene wanyu nguye inzira igire mu Rwanda ukazopfa ubonye umunyamurenge n'umwe ari mu Burundi akubwira ngo aragiye mu Rwanda bavuga ati ibyo bene wacu barimwo barasara bisarana ntiturimo mugabe ico kimwe gusa ibikoresho byabo ngaha birahari Apotre bitandukaniye he abanyamurenge bari ngaha mu Burundi bo bitwa ko ari munzi ariko bagera mu Rwanda bagahagwa indangamuntu usiye sindangamuntu bagahaga nationality oya nizanzira igihumbi none uzi muri ya nama yabera i Butare cyagihe none uzi uko babwiye bati abanyamurenge mwese muri hariya mutegeza kwimuka mukavayo mukaza tukabinsitara ngaho ikibuye urumva ugiye gashaka ngo nationality ntibaho aha utagira imva ya sona sokuru wawe hobe wanyu gute nationality y'abanyamurenge n'abakongomani nico gituma bari muri leta ya Kongo barafise mu ministre bagisaro n'abandi ministre gisaro so munyamurenge barafise nk'abagenero mu gisirikare ca Kongo barafise nk'abantu administrative bakomeye cyane kandi leta ya Kongo irabemera hari abakongomani none basubira kwitwa abanyarwanda gute ntibishoboka ibyo none bagomba babimenye hamwe bohitamo kwitwa abanyarwanda bagahitamo kuvuga ko atari abanyekongo Kongo hazogera ivuga ati rero ko mwavuze ko muri abanyarwanda ni mutahe wanyu stade nimba ari uko rero umunyarwanda yemeye guhabwa akaranga muntu cyangwa ubwene gihugu n'u Rwanda umunyamurenge sivyo abayemeye yuko atahunze abayemeye ko yatashe wabo muri make niyo sura kwitwa ngo n'umukongomani ngo bikino ubwo yemeje ati jewe sinahungiye u Rwanda natashe muhira ko nta muntu agira ubwene gihugu bubiri ubugira mugabo inkomoko ni imwe igindi gihugu cyo guhindara cyo guhanibira n'uburanga muntu kujya bafise amapasiporo ya Amerika no mu Birigi n'ahandi hose me iwanyu inkomoko ni hariya kumva yazokuru hariya ubu twoje tuvuga yuko rero ari bugufi ari abarundi ubu munsi bwo Burundi bwotera Tanzania bavuga muti abo bantu hora bacu ntabwo twibaniye amahoro none bashizeho imipaka bagafata amasisi n'ahandi sibyo harimo abantu bavuga ururimi rusa n'urw'ikinyarwanda kuko abanyamurenge rwa mbere hose abanyarwanda n'imvugo bavuga si ikinyarwanda kuko abanyarwanda abanyamurenge babita ba muntu kubera abanyamurenge ntaze kuvuga nte ni nte urabyumva abanyarwanda babita ba muntu iyo bagomba kuvuga abanyamurenge bavuga ngo bamwe ba muntu urabyumva sibyo icyo ni kibimbarutso cy'uko abantu bahonera ku misozi bavuga ngo nabanya sibyo ntaho nyabwoko y'abarundi bihari ahubwo abarundi iyo batajya kuba muri Kongo iho nyabwoko bagira amaze kubamara abanyamurenge babakiriho baba baraheze kuko abanyamurenge barabizi yuko igizo cy'uri kimaze kugenda cyarashe kuri Rede Tabara kirabakuraho kabisa abasi bose bagomba gutera abanyamurenge n'igisegara cy'uno cyabahagaritse abamayimayi bajya bayakutumba n'abandi bagiye bati bibi birazira ntimusubire na rimwe kuza guhiga umunyamurenge inka mwabanyaze garukana kandi kubera ubuhizi n'ubutwari bazi ku barundi ntibahiga imanzi izo batari bwarye barazizanye bazishorera bazisubiza abanyamurenge none no munsi agashimwe bagira abaho Burundi agashimwe bagomba guha president Ndayishimiye nakigwa ari karagira ngo babone amahoro nuko bofata uwo mwanda warundarunzwe n'abanyarwanda bakawudusukako uko kuri kwish uvuga muri kino gihe
gushingirwa intahe n'abanyamurenge benshi bagiye batandukanye yego hariho bazi ukuri yego ariko kweri uno munsi hari kinyoma kikiri mu bantu ariko kandi hari n'ukuri uno munsi kuri kuranyeguruka utandukanye n'ikinyoma abantu benshi bari baramenye ariko uno munsi rero leta ya Kongo yatangaje ko M23 itarekura ibice yafashe ko gahunda yo gutuza imitwe y'ibiterabwoba za FDLR atayo izoshira mu bikorwa mu gihe M23 nayo ivuga ati mutarekuye abantu bacu amajana ntituzekanya kuja mu biganiro vy'ido uno munsi bazogenda baje barafise decision bafata nta M23 yubaho n'u Rwanda urigera wumva ivyo hari makenga urigera wumva bivuga ivyo bintu ntaryogora araze komanda wiwe ntibishoboka iga makenga se jambira ko n'u Rwanda none murebure baje gute ivyo basinyiraniye u Rwanda na Kongo biraza neza ko batazobishira mu ngiro batabishyize mu ngiro bizogenda gute hazobanika muri kuko bikosa bwirizwa gubishira mu ngiro no kujayo yego ntibashobora kureka kuko barindira telefone ya Kigali gusa yego nta decision bafata bamakenga nta decision bafata yego bajya bakanyiki na bananga nta decision bafata meme na Kabira ntayafata kuko Kabira ntagira uburagamo ubu nawe ariko agwana no kugira ngo aronke ingene abaho mu mutekano canke ibyo bamwageza mu butungu nawe mukureko nizo kuvuga rero ngo ntibazoshobora ngo mutaduhaye imboheze n'izi sivyo hari bafise ibyo bandikiraniye bafise ibyo bumvikanye bafise ibyo basinye ubu utazobishira mu ngiro hariho kame mindi mirongo ivuga ibica bikurikira ariko apote ubu bwicanyi canke bino bintu byose bivugwa ku Rwanda kuva mu 1996 gushika uno munsi bikibandanya kuvuga abanyamurenge uribaza ko bizobashikana hehe kandi mu banyamurenge abo bise bakuru muri bo baba bafashe imitima yabo bakayifatanya n'inda n'umunsi bakaba ariko baronka ubutunzi bufatiye ku maraso ya bene wabo ntibishoboka ega ibyo ariko baravuga nari nababwiye mu higaniro cyahera u Rwanda ntirushobora kwemera kuva muri Kongo nico gituma wabonye mu biganiro byabaye ntibigeze bavugamwo twigwaneho bavuze M23 gusa nukuvuga yuko M23 ashobora kuvuga ati twebwe twasinye nivyo twumvikanye turabishize mu ngiro mugabo ntuze twigwane gashevuga ati twebwe amasezerano ntaturaba kitwagiyemo turabandanya intambara turimo mugabo ni Rwanda rubandanye sivyo donc muri ico gihe rero nivyo kugomba kuvuga ati ntidushobora kureka ryaho nyabwoko tutamaririye abo twari dusigaje turondera uburyo bwose bushoboka kugira ngo intambara ibandanye nico gituma ubona bageze iminsi bandika makete ngo ingabo z'u Burundi ngo nafanise ngo zabagose hirya no hino none ntibagiye kugwana muri tactique do komba ivyo ntibibamo kugota umwasi ntibibamo rero kurekaho kuboroga utabaza makungu nimba ubona uti ndasugarijwe n'inkoho ntashobora kurasa ngo ndasane nabyo kuko uti abasirikare banzungurutsa sindabashobora mu mateko y'urugamba umanika amaboko umanika idarapo ryewe uti jewe ibigwanisho nashize hasi kavuga uti ndatashe umugabo ugiye kuraba Minembwe ingabo z'u Rwanda ziriyo zadugaye na Sematama ni ziriko zikora yiye zirindiriye iki ntaho zirindiriye ubaza ko byagenze gute bagirindiye yuko bagira imbarutso biyahura umunsi umwe baraze kuri fadasa no Burundi mugabo umugambi bavise n'umwe nuko baca barasama abanyagihugu hapfe benshi none bavuga bati noneho abarundi nibo batwishe uwo mutego turawuzi yaba byanashoboka abarundi bamwe bakunda igihugu kujya bariko baravuga ngo gakondo yandikiye ngo cegera cha Trump ngo banaho ngo bandikiye oni ngo nizi mahoro peace association ariko twebwe twarabuze association twojamwo izi societe zivire zijyanye zitariko zirakora ikintu na kimwe ngo bandikire oni natwe bavuga bati ibyo bintu bimeze uko nuko bavuga ko babibona nabo yaje umunsi uragombye kwandika mugabo sanga ndi umwe singirishira hamwe oya ufise benshi bagushigikiye barabishigikiye mugabo ifoko izi ntambara umurundi wese ateza kurwana dushobora kumva inzego z'igihugu ziko ziragizwe ikibi nk'icyo ufise aho uvuga ufise association ufise societe civile uri umuntu kanaka uzi yuko nawe ushobora kwandikira naka hama ngo duhore
nibatangure bandike none yego eh yes umunyamurenge badavuze iyo bandika bikwiye bazobidusabe fasha tubaho ukuri yego mugabo abafise ama société civile abafise ama association abafise abantu canke ku giti cabo bandike hanyuma ayo makete muri oni no mu bubiko kwa Trump nabone bakunda kwandikira ibyo byose harimo ububati bukwiye bishobora kujyamo amakete yabarya nayi wacu bakazoyasomera rimwe ibyo bigorana yes bakoresheje ingufu nyinshi uno munsi kugira ngo bashobore gucanisha mu banyamurenge batandukanye uno munsi hari ubwoko bw'abanyamurenge hari umunyamurenge we yabivuze neza yabwiye bene wavuga ati bagende ndimukaje kubaza ngo nimwabona u Rwanda rwambutse ngo ruje kudutabara ngo ruje gukingira abatutsi umututsi ruza gukingira ngaha n'umututsi yitwa Inzahabu n'umututsi yitwa Korota n'umututsi yitwa Butare nimba batagusanga mu Kirombwe hariya atumenye ngo ntacyo waje kuronderako mbere ko rero twari turavuga bafashe ubwo rugamba bagashika hariya muri za Bukavu na hehe aho kuduga base kuja ngo batabara abanyamurenge bari hariya ko baduganya za warikare bakadugana mu biro ahari birombwe bivamwe Inzahabu none umututsi yacitse Inzahabu yacitse Korota niba rabe ndisho bariko bararonderanye ndakakumvishe wumva nakumvisa ako kana kandi umuntu ayivuze neza rwose urabyumva none abantu kubera iki badacana ku maso ngo babone bati none hagati y'abarundi n'abanyarwanda uwaje kudutabara ninde abantu babyine intambara mugabo bagende bicukura ibyo bicukurira mugabo bace baguma bavuga ati banaka baratumaze sibyo yego donc ibyo sibyo mbega basha karihe narakabonye ahantu yego ari karabivuga havuga ati abanyamurenge bene wacu mukwiye kumenya tugaca ubwenge tukaraba ibi bintu bariko baraduhenda kuva kera muri za Ronantisisi batubesha ibi n'ibi byose ati none mugabo urabona yuko ibintu birangiye batubwira yuko baje kudutabara mugabo cyo tubabona mu birombwe hariya rero aho rero no kuraba neza abanyamurenge benshi uno munsi bari badijukira kumenya ukuri kandi bamwe bakanabivuga barakura bakanabishingira n'intare bamwe bagatanga n'amaproof agiye atandukanye yego umwe mu banyamurenge Pastor Sebatware Kiyana mu kiganiro yari kaganira n'ugwaruka yavuze yuko FPR mu gihumbi kimwe amajana 1996 yafashe ingingo yo gutera Zaire izina ry'abanyamurenge ku nyungu zayo bwite mbega bihuriye n'ivyo nyiri kuravuga oya birumvikana none nuko ndakabuza kariho kavuzwe n'uwitwa Manyota sibyo havuzwe n'uwitwa Manyota reka ndakarondere ariko arababwira ati mwabantu mwe ibi bintu batubeshe kuva kera batubeshe ati murabona abantu maze gutakaza ingene bangana murabona aba bantu batubeshe ngo baje kudutabara mugabo ahubwo baje kwironderera izo Nzahabu birasha karihera sino muri yakandi bikira urumva none kubereka abantu tutariko turabona umututsi waje gutabara uwo ari we tukibaza ngo ni twebwe kandi umututsi waje kurutabara ari uri mu Kirombwe hariya za warikare na hehe yitwa Inzahabu yitwa Korota ati twe urumva twebwe twaje gutabarwa gute kandi ahubwo baturuhiye rero tabarikaza kutwica no kutumarira kutumara kw'ibyacu urabyumva ati urumva rero nagomba kuvuga yuko nubwo ntariko ndakabona neza utariko gatoro genda kumvisha kandi abatutsi benshi harimo n'abanyamurenge benshi ariko baravuga yuko bati twebwe nubwo bariko badutuka ngo twebwe turi akagara nimba ari ngo turi iki urumva kandi ari twe tubona umwansi wariwe ibyo rero urumva abantu nkuko uragafise wega na je ngwana gufasha ndakumvisha bwa kandi nako nyene bahanye n'ivyo onye bisigura yuko abamwe benshi mu banyamurenge batandukanye bari kwagereza kuvuga ukuri Sebatware nyene Kiyana yongeye yavuga ko igihe Kabarebe y'aba chef d'état major bivye ububiko bw'igisirikare ca Kongo ari bita Arsenal n'ibindi vyinshi avuga ko FPR yakoze ishano ridasanzwe yongera kandi ahita n'amazina atandukanye ngo kuzimu kwinzara kwa FPR no muri Trésor Public ngo barashitse bataha yego igihe bagiye ndabizi nubwo ntaravyumva ivyo yego igihe bagiye bavuga ngo bagiye gufasha ntuzeye
kwirukana mu buto ngo bashireho kabira yego abasirikare bana chef d'état major wabo yari ntuzeye Kabarebe baravuga yuko bagiye no mu bubiko no kuvuga muri banque centrale amareserve y'inzahabu ibintu byose by'agaciro byari y'amadolari n'ikindi n'ibindi byose arabitwara donc icyambere bashitse bakora ni pillage bashitse bapiya yes kabuze twumve je ndakabuze kwera yego kugira ngo nabandi bose bumve ukuri mu kwezi kwa 10 mu kwezi ku minsi 17 z'ukwezi kwa gatanu 1997 ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko bwakuweho Perezida Kabila abari gushaho afata James Kabarebe ishano bibariraguye afata James Kabarebe wayogoje akarere amugira gute amugira chef d'état major basahura Arsenal nubuga ububiko bw'intwaro z'igihugu Kongo basahura Trésor public amabanke yose yo mu gihugu basahura amarafineri n'inganda zose z'amabuye y'agaciro zikora muri Kongo zirenga 200 baraterura byose baritwarirwa Kabila rero ibintu bariko bakora bona basabantu b'imusozi inzara bafite bakuye mu nkambi ntibazohaga nubwo bazogira gute ukuzimu FPR ifite kwinzara yo kurya Kongo izobarya namwe bamare nta kintu na kimwe izobamarira wose umunyamurenge noneho uyu mwobo udahaga watumye batakaza intambara bari bamaze gutsinda bakagombye gukora mu buryo bwa diplomasi nziza y'ububanyi bari kuba muri kiriya gihugu bakazakibamo iteka ryose nta muntu n'umwe baterutse urutoki bagize gucya muri uko gusahura Kabila ati enough is enough birahagije trop c'est trop mutahi mu masaha 28 situbashakanga abasabantu n'ibisambo agize gucyara birukanye kurya birukanye kera babateguye umugambi wo gutanga igindi nabo nimba barateraga kubera impamvu za FPR nimba barateraga kubera impamvu z'uko inkambi batazishize kure n'imipaka nimba barateraga impamvu kubera impamvu z'akarengane k'abanyamurenge iyi ntambara yarivutse kandi kuyihe mpamvu cyashobora kusobanura nakumvise iyi ntambara kandi gute reka nakakana gato yego wowe kamanyota nawe marabizi hari abantu babashinga b'abanyamurenge bavuga ati nyabuna uburundi reka udutabara mureke kubwagiza ayo mabi yose mubirizo za warikare bakaza bagenda berekeza za warungu n'ahandi batazamuka ngo baje gutabara hariya misozi ahubwo baragira ukuntu bagira bakaza biyobeka ngo ntibaba babona uburyo bwo kubazamuka babonye uburyo bwo gupenetra muri ariya mashamba ya za warikare baranirwa kuzamuka bariya mukamanyura bari no kuzamuka bakagera no urubiri ni mu 74 km n'ahantu urugenzi rw'umunsi umwe ni bakaba bahagera akuzumve bahagera iwacu bahangayise iwacu bafite ikibazo nico gihe FPR ishimye kuko iri mu bisubizo yabonye ibyo yandika yarabona ibyo avuga abona ko mu minembwe abantu bameze nabi yes babona ibyo baguma kwandika naho rero ikibazo kiri turiraga turatabazana baragiye bafata twigwaneho bayigira AFC umwanzi wa leta kimwe n'ibindi byose uravuga se ngo ngo leta ngo kwirarasa AFC sindambara ndi bayigize imitsi ngaho giwa AFC ya Kigali nizamu kirengeri ekada terera gati mu ryinyo ireba ibihaye biberera ruguru wacu ngiyo Kigali rero twababwiye urakoze cyane mu by'ukuri gatoya intambara ntabwo ari iza kurengera umututsi ntabwo ari intambara ize kurengera umunyamurenge ntabwo ari intambara ize kurengera umuhemu ni intambara ihari ishaka intoro na kasiterite na koruta nimba uri koruta barakurengera
nimba uri horo barakurengera, nimba uri umututsi wimenye, nimba uri umunyamurenge wimenye, nimba uri umuhema wimenye, ushaka uburyo uba ntabwo FPR sindutse rero ngo FPR ni cyangwa cy'abatutsi none ni iki FPR ni cyangwa cy'abanyarwanda ndungire rero n'umututsi siwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga ihuduru wibuza wirugusa kuzana umututsi uko tuzicara hano tuvuge ngo nduhungire he ngo yanditse uko urumva kuko nduhungire he nayo ho ngo banditse ngo bandikiye Canada ngo abanyamurenge ko bararenganira mu misozi miremire umve ngo yavyanditse se afite nk'uruhuha kandi uhungire he na Evode batarandika n'urwandiko rw'umunsi umwe ngo bavuge bene wabo b'abahutu baguye tingitingi ngo bavuge bene wabo b'abahutu baguye mugunga ngo bavuge bene wabo b'abahutu baguye Kisangani za Maiko icare bavuga abanyamurenge wowe ntiwumva ko ayo ngayo yarambarira y'ingona wumva aho ngaho bagufitiye nizi ntampuwe na nkeya abo bagabo bagufitiye bari mu nyungu zabo za politiki donc abagizi bindi twakuvuga imvugo y'abanyapolitike siyo ngo nimba bavuze ngo geretse bazatera u Rwanda aribo bafungura gusesa bagena nuko hari kindi azaba akeneye kuko nibakora murekure bacu ukabona bamurekuye batateye u Rwanda burya hari ikindi yari yavuze nimba nduhungire wumvishije yanditse ngo abanyamurenge ko bararengana Afurika uzumve ni kujya kwa Kanyombya uzomenye kuko avuze ngo konta kitukiya tubasha kuzisingira kitugifite umwanya muri Silicon Valley nyibusaba kumva bavuze ngo abatutsi uzamenye kuko oro batakiya bayishikira uko bari basanzwe bayishikira numva bavuze ngo bahema uzomenye ko hari ikinombe kimwe wenda bahaye abashinwa kandi abanyarwanda aribo bari bafitanye kontara na Qatar twebwe bavugaga ngo abatutsi nyine tukamba tubwira ngo abatutsi bavuga ngo abanyamurenge ariko ganono itorega ngiki kimenya abo kwirukira ubira ngo batabara bari mu minembwe birukiye warikare gutabara ibinombe bya warikare sadira abatutsi barimo bashakwa abatutsi barimo baje kurengerwa niba ari abatutsi bari mu binogo bya warikare niba ari abatutsi bari za Rubaya niba ari abatutsi bari za Mwenga za Zibona za Ndufwa abo nibo batutsi FPR yaje kurengera ntabwo ari bari abari mu minembwe ntabwo ari bari abari zayitwe nabo nibo tuba tuvuga ubukuru urakumva rero ifuko twiga indimi abagabo baza bavuga tazimenya tuzo twamatuguruka gusa ngo tubiri inyuma ibyo bavuze ngo nibyo ntabwo perezida Kagame ari perezida w'abatutsi nta nubwo afite manda yo kugenda avuganira abatutsi uko yorengera umututsi mu Rwanda niko yorengera ni perezida w'abahutu n'abatwa n'abatutsi w'u Rwanda shigwinya butatu abahutu n'abatutsi n'abatwa abo bose arabareba ntawe afite niwe se abarundi niwe bazabita perezida ngo ni se barundi hari icyo utumvise none wumva Burundi gukomeza kwagirizwa ndetse no gushigwa ko ibintu bitari byo no munsi bari kubagwara intambara yo kuritera ari bakagwana n'intambara y'amajambo yo kubagiriza ko ari bo bakora ihonyabwoko mu gihe bo mu mutima ari umutima wo kugira ngo bashobore gukingira abanyamurenge bariko baratotezwa n'u Rwanda cyangwa na FPR nk'uko shingirwa inahaye n'abanyamurenge bagiye batandukanye kuri go barafukugwa uno munsi kotera intege zihe abasirikare ku rugamba uno munsi abasirikare ku rugamba b'abarundi nibaza yuko kubatera intege mu bisanzwe biroroshe gutera intege wasanga bazifise n'abantu badacibwa intege n'amajambo amajambo ubugwamo w'ibimbarambara bivugira ku ntuze n'imigerene bavugiriza ku ma micro n'ama YouTube
abasirikare b'Uburundi bameze nk'abari urabona ku misozi hariya bigize aba youtubere n'abandi bantu bigize abantu b'abasitari urabyumva urabona abasirikare baje ku rugamba kiza ngo ni komando ukasanga ariko mu YouTube channel nk'igihumbi avuga ngo turakomeye twavuye hariya bawiri ingoma bigize ntibikunda abasirikare b'Uburundi bacu n'abaprofessionnel baraza akazi kabajanye no guhagararira amahoro n'umutekano havangura ririmo ko nabone ntibavanguye urabyumva bafise commandement nziza niyo kubaka amahoro ahantu hose bashitse icya kabiri nacyo nta mpungenge dufise kubera nta gisirikare kiri hano muri aka karere ngaha twogira ubwoba ngo shagiye guhangana n'icyo barundi ngo bene wacu ngo turahome bazopfirayo wapi ntabwo badufise nabo bagwana nabo barabazi nico gituma wumva ubuye bavuga ngo tubahaye amasaha 2 gusa ngo iminsi 2 mutarava ngaho ngo tuca bishika ibujumbura amezi 5 ararangiye none umunsi mvugo yatanguye guhinduka batanguye kuboroga bavuga ngo nyabuna ngo baratugose ngo ni mudutabare ngo n'inzara yatwiciye ngaha niba maniki ibitambara vyera bavuga bati twebwe urugamba turuvuyemo bumvira kama ka bene wabo bariko baravuga ati mwabantu mwe reka kwisuka mu ntambara kwisuka muri uwo mucanwa mubeshwa ngo u Rwanda rwaje kubatabara nta ruhari abatutsi rwaje gutabara n'abanyamurenge rwaje gutabara wumvise iyo bari mu binogo hariya ni bamwe bitwa inzahabu na za korota uravyumva rero nibaza yuko abasigaye b'Abarundi ho nibakomere ku muheto turabashimira gose mana yanje jewe urukundo nkunda abasirikare sinzi uko kuko uravye abantu bazi guha amahoro ntibazi guha agaciro icyo bafise amahoro nta mafaranga ariho yagura umutekano nta mafaranga ariho yagura umugabo uravye ingene bakoze ibishoboka byose ukabona Burundi mu mbibe zose aho ruri amahoro n'umutekano ni 100%. Tukaba twibera amahoro n'umutekano nivyo birirwa abandi bamwe b'abantu ba contradiction nabo bakoreshwa n'u Rwanda kandi n'Abarundi birirwa baraba akantu gatoya kose babonye ku Burundi kategeza neza Burundi burahiye Burundi beza gute sivyo ingabo z'u Burundi aho ziri nizubahwe kandi tuzozisengera tuzozisabira ku Mana aya mahoro n'umutekano bariko baraduha tukaryama tugasinzira n'imyaka twamaze igihugu kitarara kijyanye Imana aho bari ibagirire neza yego yes uvuze ngo hari abasirikare sanga bari ku ma YouTube agenda bavuga batanga ibiganiro bitandukanye bakakufu ntabubona nimba reka kufu uriya musirikare w'u Rwanda yaduga na se matama hari yaye yirirwa hari ya ku ma YouTube n'ibintu forume avuga ngo yego yes nibage none bijya si iby'abasirikare oya si iby'abasirikare umumesha makuru hari umusirikare w'Uburundi rigero ubona hari abago natwe ngaha turakomeye ngo tujyabye neza mugaba aho bari iyo ni nka kwa kundi ntari jyanye mu ijambo ntiribwira bwira ubundi bwo ngo muraca hirya barabizi bagati hariho perimetre intare yashizeho ntarengwa uharenze ucugira ingorane ibyo barabizi bo nyine ubwabo nico gituma batirirwa baravogera ntibikunda naye amahoro we bagenda nayatahura uko ni ukuri ko Imana ubonye kane y'umusirikare wo mu Burundi kuravyeko wogomba hagira ubwoba aya maborogo bafise egahe bavuga ngo inzara nabishe ntivuga ngo n'abanyagihugu bariko baraboroga niba ari abasirikare b'u Rwanda bari niba ari azatwigwanteho bari bavuga bati aba bantu badusumije tactique d'abord dokom iyo tuko turigira byose umunsi bo dushaka batunobesha iminwe bagaje bavuga ati reka tuve mu ijwi ry'abene gihugu niba ari abasirikare nyene wumva bacagenda bagakura amatene akaje imbere ya cano ngo n'umunyagihugu agira avuye ngo turapfuye turashonje kandi narasi nabyo rero nibaza yuko uko biri kose ikizoha amahoro abanyamurenge nk'uko Manyota bivuze si ntambara ko ntaye bazigera batsinda nta na rimwe u Rwanda rugiye muri Kongo inshuro zishika 6 nta na rimwe rwavuye rutsinze wakuye amaraso ku ntoki ruvanayo n'amagunira y'inzahabu ariko nta nsenze gwatahanye rwasize amaraso mugabo ruvanayo inzahabu gwatahanye ayo maraso ku ntoki nta kindi none gwagiye kuva rugiye gwasinze kangahe hari na rimwe oya
ni ryari hari ikintu cyo bakura y'inzaha none nije nabivuze ubona ntibabyumvise nivyivugiwe na bene uruvyo ugiye kuraba intambara zose u Rwanda rwakoze muri Kongo nta rimwe rwatsinze oya yego umumesha makuru Scovia Mutesi mu gihugu cy'u Rwanda nawe ari mu bantu batabona neza umuco w'aya masezerano yabereye ido ariko ntashake kuvuga ukuri aho kuri mbega bamwe mu banyarwanda batanga gucika intege ku bijanye n'iyi ntambara ivuga muri Kongo na M23 wa Rwanda mu gihe Scovia ari mu bantu bayivuze ko cyane ashika no ku kibuga no musi bariko baracika intege buri birumvikana kuko musanzwe ujya mufasoni ntuze Scovia genda namukunda hari kubera nukuri ugiye kubiraba ibintu avuga kenshi arashiramwo ubunararibonye mu mwuga professionalism kuko ugiye kuraba uretse ibyo atarekuriwe kubaza kuko birahari uravyumva nawe naho abaza kandi akabaza neza hari ibyo atarekuriwe kubaza nivyo ariko uravuga rero intambara igishushe bayigiriye propaganda iteye ubwoba sivyo berekana yuko mukanye sase bafasha kandi byari byo urabyumva kuko abasirikare ba Kongo ugiye kuraba uretse ubu yakarere kahavuye kifatirwa n'abarundi ngaho ati kuko hegereye imbibe zacu kubagwanya nayo byoroshe bobo bari muri morale babona yuko ibintu bikomeye kabisa gutsinda ni nk'aka kanya mugabo aja kwirotuva bageze ahantu ibariyeri bavuga ati aha rero ntiharengwa mu yindi mvugo rero none ubu yubakija kuri terehe kubera aho yagiye kubasanga ni hajya nyine yabasanze hari ahandi hashasha basanga nta bishasha muri bishasha bihari muri ico gihe rero ugiye kuraba nta kintu twovuga ngo yaragize cyo gusomoza kirekire yabivuze nk'uko abandi babivuga kandi twese twarabibona mugabo mu ntambara rero yavuga urwamo n'indirimbo nyinshi mucyo uvuga ngo byagenze uko wowe ubuye nibabone yuko bidashoboka sivyo mu yindi mvugo ugiye kuraba mu Rwanda hari ibyo utashobora kuvuga ntawe ujya kumukondana bavuga ati kubera ko ubumenga ntabyavuga ko cyane ibyo yovuga ntibyoba puro cyane ngo binezereza abarongozi rero ahitamo kubihora kubwo umutekano wiwe ko araciye ubwekame nyina w'abana afise urugo afise n'akazoza karacari muto ntiyoja kwisheta arazi u Rwanda rwabo ugiye gusotora ubutegetsi hari umurongo bagucira urenze ko birakugora rero muri ico gihe kuba atakivuga kwa kundi birumvikana hagabanije no kuvuga ko jewe none nimba mvuga katabiki hari none yosha kumavuga jewe none Biga jende n'umuntu mutoye iyo mvuga kwi yonyama ko gute oya ari iminsi yigeze kabisa kukuvuga yonyama ko gute kwagirizeho nyabwo y'abanyamurenge ngaho mu bisanzwe ni yivugira ibyo ahora mu kuko Scovia bujyare nk'umuntu kabisa avugira bene gihugu nukuri afise ikiganiro cyo kuvuga abanyagihugu barenganijwe warumva ko kabisa yabaye ijwi ry'abatagira aho bavugira yabaye kabisa donc inzamba ivugira mu bantu kandi ikavugira abantu aho niko mugahagaze by'urugamba n'amayentere ngaya manini y'igihugu n'abarongozi ni byiza yuko kwihorera kuko ejo mu gitondo asha gusanga bidakunda ngasanga baravuga ati warimenyereye ibintu bihagarike cyangwa ugasanga wanashaka kuhabana nababwiye bati ceceka banza mugeza kuko ugiye kuraba n'uwo bahora bakorana ibiganiro yarapfuye umuvugizi baba ngo wungirije w'Urwanda wungirije icegera yego yitwa ntuze ale mukurarinda none ahubwo hari ikibazo mbaza none ubwo hari naho uri muvugizi ruviza uwo mukurarinda kuva apfuye atawure turiga tubona kuvuga oya none uwo yungirije we arihe rero urumva nibyo barashaka kuba uzangagira uwo yari yungirije mu kurarinda mu njana y'inge nasigura ibintu bitajanye n'ibibazo Scovia abaza nabyo ugasanga aravuga ati nta mwanya wo tuganira nabyo birakunda atinya kuvuga imvone nyinshi rero ahubwo urarundi uturimo twa Scovia mubaza kandi vuga zo mwandikiye mubaze n'ibisanzwe mbe cya kibanza byagenze gute mugabo sino biragaragara neza yuko kuva aremo kurarinda apfuye
nta muyobozi aherutse gutanga ibiganiro ngo abihe ba Scovia n'abandi kandi ubona ko n'urupfu rwe mu gipfungu ntabyo nzi. yego yes mu gusozera ndashaka dusozere kuri bamwe ariko uravuga yuko aranyabiyamira mu buzima buryoshye mu buzima bwiza araheze iminsi bivugwa yuko Wiringoma maze igihe ataboneka ariko kandi yasubiye kuboneka ubugira kandi aboneka mu modoka nziza cyane za filime ubona neza mbega baramaze gufata igihugu ku buryo bayijyamo umunezero canke no kwisezeranya kuko ngo vuba naho bafashe barashobora kuharekura. Oya kutaboneka kwa Wiringoma si umuntu ahambaye cyane abantu boza baravuga ngo ntiyabonetse ariko atabonetse biconaga ko umuntu mutoya gose ku buryo atabonetse bohera si umukuru w'igihugu si umushikiranganje kanaka uvuga uti ibi n'ibi yateza kubivuga cyangwa akabisigura buri munsi n'umusirikare asanzwe gusa baye kuvugira ibyo bari bwo ni nk'uko bo bihundi ni bimwe nakubwira gusa yuko yigize umusitari yigize umusitari hariho abantu namwebwe nk'ubu mutanga ibiganiro abantu bashobora kubabaza ati naka ko atabiganiro by'iyo mukiduha yagiye ko atakivuga urabyumva ibyo ni ibintu bisanzwe kuba yogendera mu ijipe karijya naryo ni ibisanzwe muri Kongo hari imiduga myinshi kandi muri Kongo niyo kifasha amafaranga menshi kandi bari mu gace bafise hanyuma ugiye kuraba bafise ikiyaga bafise n'imiduga yose yo baguze bayisanze harya kuko hari abahunze bayisigaye bayitaye harya abarongozi b'amabanki abarongozi b'amashirahamwe akomakomeye hari imiduga M23 yashitse inyaga abantu yari na myiza ndetse bakayibaka ku nguvu hariyo batwaye abantu bashyize bagira ubusuma barayibaka kandi wumvise Sebastian yavuze ati no 1967 hageze aho biyiba urabyumva ibintu byose byiza bakabitwara ya miduga yose yo uvuga ngo ni miduga ngo ni gitangaza nuta nibisanzwe ni miduga basanzeho kandi ubwo buyigura kabira afise amaranganiki menshi cyane amafaranga y'amakotization y'amashira donc ababashikiye muri rya rugamba kuko barafise abantu basapotinga bashobora finance rya rugamba none uyaza ko amafaranga babaha atari mu kugura imodoka nziza nk'iri ntabwo bari kwisezeranya gapotre yo kwisezeranya gutazo kwisezeranya kajya gace bafashe kuko ngo vuba bashobora gusubira mu Rwanda bashobora kuhafata ntuze ngo bahaguma nakubariye igihe cyose u Rwanda rwagiye muri Kongo rukagwana intambara nta na rimwe byarangiye badasubiye inyuma ngo basubize ahantu abandi nta na rimwe none ngo kuva muri 98 bahera muri Goma none bahafashe none byaranga bagatitaha bagataha ntibasubira bakagwana kuri bamutebutsi bagasubira naho bavuga ati taha bagataha donc ni mice myinshi ugiye kuraba kuva kuri RCD ukaja CNDP ukaja kuri M23 ya mbere ukaja ku ya kabiri hose bafise kiringo bamarayo kumbura ibyo bagiye kurondera muri ibyo birobwe bavuze bibonetse canke amakunga avuga ati no uriko muragresa ikindi gihugu bagataha ibyo nibizanzwe ikiringo ciwe cyo kuvuga ati hageze no kwisezeranya mu bisanzwe gusezera koko baramaze gusezera kuva umunsi u Rwanda rushizeho umukono kwaje amasezerano rugasinyira M23 warerekanye uko M23 n'igikoresho cy'u Rwanda kuko hasinye u Rwanda rero ni byiza ko abantu bamenya yuko iherezo ryabo riri hafi ariko bazosubira garuke yes apotre hari byinshi twari kuyagaho kandi mugabo kubera umwanya ariko nizere ko no kubindi biriko ravuga hano nya mu karere bacarekana mugera kana mugaduha kanyobera mushuro kandi kubisesangura kandi dushire ukuri aho kuri amabagiriza Burundi kugira ngo tubashire hagaragara kugira ntashobore kwambika iceyi igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yego yes no mutumye igihugu cy'amahoro igihugu ciza ndetse wakomeza kuvuga ati turashimira abasirikare bacu igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuko uno munsi nibaza ko umutekano dufite uno munsi ataho tuba dufite urafadika ni mu Burundi ushobora kuva ibujumbura canke mu cibitoki ca Rugombo ugashika mu Kirundo kuva saa 4 z'ijoro gushika 6 z'agatondo ukagenda ari amahoro atamuntu agwagaritse canke ngo ubone ngo iterabwoba ayo n'amahoro n'umutekano wo mwibarabara ariko dufise n'amahoro yo mu mutima cyane pe kuko leta ihari turayishimira cyane kuko imbere yo kubaka ibindi byose bisigaye yabanje kubaka imitima y'abantu yabanje kubomagura no gukura ibintu byatuma abantu batandukana n'ibyatuma bamwe basimba umutima bakumva ntibatekanye ibyo byose ubabiza kuzuza
yamahoro n'umutekano tuvuge Yego. rero Imana ibakomeze kandi bagire neza bagumuko ntibacike intege Dushimiye nyicubahiro mukuru w'igihugu yego niwe komanda supreme ahengeshanya. iyo tuvuze igisirikare cy'u Burundi tukavuga igipolisi tukavuga umutekano tukavuga byose burya ro komanda supreme les forces de défense et de sécurité c'est son excellence le président de la République Evariste Ndayishimiye yego ahangana na yampaye ndabashimiye cyane yakora yego mwakoze cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye kuri African TV ambassadeur Apotre Isidore Bayahaga twaze kuri byinshi amakandi muri commentaire ejo canke hirya yaje tubazanire kandi n'indi bitandukanye ukuri kuje ahabona murakoze